nuze wemerere satani kurara udasinziriye. Muzi jewe ko namwankiye satani ko ntazorara ntasinziriye ngo nibibazo biri imbere yanje. Naramubwiye ni satani, uzana iki? Uzana ibigumye gute? Sinzorara ntasinziriye, kuko kurara udasinziriye 1, 2, 3 aha usanga hapaye. Hajya kubona dusinzira n'ubuntu twagiriwe butangaje. Rero akenshi hari abantu bari fragile gose kandi barekerana n'ufise projet ikomeye ekasha. Izo projet zikuraza amaso kabuke, warabiremetse uhoraho, projet Imana izokwimenya uko ibigenza. Ufise urudeni rukomeye, ugo rudeni Imana izokwimenya ukundi ririha. Nirishobora kundaza nasinziriye, ndasinzira mu mutwe shira y'ibindi, shira umutima ku bindi bintu. Ngiye kuryama nkibuka nawe n'umugabo arya mahera nzoyariha gute? Cyambuga ni aha satani unzaniye ageze gusinzira, sindakwemerera. Okay, mu mutwe nkacamvuga mbega twamye kuri eglise. Yo ndibutse intahe na Kayasi yashinze mu cyumba cy'amasengesho, nkaje nangura kwiyuzuza intahe. Ijambo nasomye ryamfashije, iyi nkuru numvise ari nziza, nkavyuzuza muri jewe, nkakoropa ubwenge bwanje n'ivyiyumviro byanje gwari probleme gwari imbere yanje. Hanyuma ngiyumvira ivyiza, nkashira umutima ku bindi bintu binyuranye na cya kindi, ncansinzira nk'akabebe. Hanyuma navyuka mu gatondo nkibaza mbega nasinziriye gute? Hagati aho burya nahavuye nsinzira gute? Mugabo nkibuka ko naciye nsinzira, kuko akenshi ngiye kuryama ndashiramwo swate video y'ubutumwa bwiza, swate audio y'amajambo y'Imana. Hanyuma ndibukaho naringeze, ayo naringiri hafi mu yandi majambo nasinziriye n'ingoga. Ariko duhicicaro satani niwemere mwabagabo ngo muri baserugo ngo byacanganye. Ade bikure mu mutwe no mu bwenge no mu vyiyumviro, hanyuma mushire y'ivyiza, ibintu vyiza. Nimba madamu yigeze kugutwengera akakubwira ngo sheri, ivyo birahagije, gwa rubazo rushire hasi, hanyuma mwiryamire umupfumbatire, hanyuma muce muryama neza. Ivyo bibazo bireke. Urakenye uje mu gitanda ucuraba hariya ku ruhome, uwundi arabe hariya ngo ibi bibazo vraiment tuzobivamwo gute? Birekerekana kavima shira gukunda. Pointre. Je urazi ikintu njira imbere, ndavuga kazima abana banje bankunda, dukundana tukaja inama. Ibindi jo mamfu, ibindi bizokoreka umunsi n'isaha bikwiye bigeze. Nkaca nsinzira, nico gituma mwamubona mvyuka ndatwenga nyene, satana maramare, ndatwenga nkanezegwa, mba nasinziriye nkavyugwa nuko nkeneye uja kuvyuka ndabibwire Yesu. Mugani mwave mwibaza ngo nca mu mukondora zose. Ahubwo nijajara mfuma shiramwo reveye, nkaca mvyuka nkabimubwira byose. Urabona bijya bintu byari bitangaye kuza mu ijoro, nkabimudondera byose uko biri, ndabikuremetse rero nkamca nigira no kubikogwa, nuje ndamahoro nguwe neza.